Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka nawe nyene yitavye urubanza ruhambaye rwazindukanya abarundi kuri uno musi wa mbere igenekerezo rya 25 Myandagaro uyu mwaka wa 2025 rwo kwitorera abazobarongora ku mitumba no mu makartier. Umushingamateka Nkezimana Busesia akaba yatoreye ku ishure shingiro rya Nkanda muri komine Ruyigi y'intara ya Buhumuza, aho yaciye ahamagarira bene gihugu kuzoshigikiza ibikorwa indongozi ziza gutorwa kuko arizo zizobaje imbere mu gushikira yambona kazoza y'u Burundi igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Twatibutse itorero indongozi zizoturongora umutumba wa Nkanda mu gushira mu ngiro yambona kazoza y'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040 kandi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Aba rero duhejeje kwitorera nibo bazotuja imbere mu gushira mu ngiro iyo mbono kazoza. Baca rero nsaba abene gihugu bose kugira ngo baze bashigikire izi ndongozi duhejeje kwitorera mu kuzishigikiza ibikorwa, kandi nizo ndongozi nazo nyene ntizizoce zirera amaboko ngo ko bahejeje kudutora ngo biraheze, ariko ahubwo bazobe abambere mu kuturongora ntituze twicare. Dusaba kandi imbonoka zoza ihera mu rugo. Umuntu wese ari hano ahere uno munsi nimba atari bwavyiyumvire yiyumvire ingene azoyishira mu ngiro. Mu kuyishira mu ngiro naho mu kugwiza inguvu mu byo warusanzwe ukora biteza imbere urugo rwawe. Nimba wahora wimbura ibiro 100, hera uno munsi wiyumvira mbega nzokwimbura itoni gute. Umaze kuvyumvira rero uca ubishira mu ngiro atanumwe asigaye inyuma. Nimba wahora uba mu nzu y'ivyondo utangure kwiyumvira ingene uzoba mu kazu karimwo isima katarimwo amatara, utangure kwiyumvira ingene uzogashiramwo amatara. Mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu tuvyiyumvire. Umunyeshure nimba atanguye ishure atangure kwiyumvira iyo ariko araja mbega ashaka kuzoba iki. Iyo umaze kuba ufise ico wifuza kuzoba, naho ushika mu ishure nteza ngo wige usamara, ahubwo wiga ushize kumwete kugira ngo ntushobore kuyoberwa. Ko dusanzwe turi kumwe n'abene gihugu bo ku mutumba, ntihobora n'akandi kajambo umuntu ashobora kubatekerera. Murabona yuko mu bisanzwe iyo tubungabunze ibidukikije tuba turiko turikingira twebwe ubwacu, tukahema akayaga kameze neza, ako nako gaca gatuma tugira amagara meza. Tuba kandi turiko turikingira ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe naryo turibona mu bice bitandukanye. Hariho aho hakura uzuba imvura igatara, canke ugasanga haguye ikivura cishi kiratwononeye imirima, kirabomoye amazu, ugasanga umuntu ntiyimbuye. Ni muri iyo ntumbero rero ndabatumirira kubandanya babungabunga ibidukikije kandi bakirinda imiriro ya nyakanga. Avuye kwitorera abazorongora umutumba wa Nkanda, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yaciye yishikira ahariko harasanurwa urugomero rw'umuyaga nkuba ruri ku ruzi Kayongozi, mu gihe abene gihugu b'Ikayongozi bamaze amezi 2 batagira umuyaga nkuba kubera urwo rugomero rwabomotse. Akaba yasanze ibikorwa bikibandanya kuko harimwo utunenge tutari duke two gukosora. Kakaba mbere kabaye n'akaryo ko kugendera ikigo Centre Caritatif Saint François d'Assise do Kayongozi cegukira abafurera bene Francisco w'Assise, gisanzwe cakira abana b'imfuvyi, abagendana ubumuga hamwe n'abageze mu zabukuru. Ubu ico kigo kikaba gifise ibibazo by'ubuzima bwa misi yose kubera iryo kena ry'umuyaga nkuba.
abarongoye ico kigo bamushikirije kandi ko bafise ikibazo co kubura amata yitwa France Lait basanzwe bagaburira inzoya z'imfuvyi bareze. Kuri ico bakaba basabye ko ayo mata boshobora kuyakura ahariho hose yoboneka ariko batayarihiye ikori. Mu kubatera intege muri ivyo bikorwa vyiza bakora, umushinga amateka Nkezimana Busesiya akaba yaciye abashikiriza imfashanyo igizwe n'ubwishaza n'ibiharage, bakaba bamukengurukiye cane kuri urwo rugendo rw'iteka yagize muri ico kigo.